Muri JCTV turi kwa kane igenekerezo rya 2022 mukakaro umwaka wa 2021 akaba ari wa mwanya tubagezako amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Ijwi muri ko murumva ni rya Ntunzumwe Godefroid, wari karatuma amajwi abashikira ni Sofoni Hicu Burundi. Tubamenyesha ko JCTV mudukurikirana ku mbuga nka YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, mwanditse akajambo JCTV. Ingingo nkuru zigize no makuru nazo akaba ari izi zikurikira. Umurwi CVR watunganije inama ku bakozi bo mu nzego zitandukanye mu kubamenyesha igikorwa wimirije gukora cyo kurondera ibinogo vyahambwemwo abantu bishwe mu 1972 hano mugisagara ca Bujumbura. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Abanyagihugu babonye abishwe naho bahambwe mu gwimo ko mu 1972 batumirirwa kutagira ubwoba mu gutanga amakuru kugira ngo ukuri kuje ahabona. Aho ni mu gihe umurwi CVR uzoba utanguye ico gikorwa mu gisagara ca Bujumbura guhera ku genekerezo rya 27 mukakaro mwaka wa 2021. Nibi muraza kubikurikirana barano makuru. Tubafite n'andi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Umurwi CVR watunganije inama ku bakozi bakorera mu nzego zitandukanye mu kumenyesha igikorwa cyo kurondera ibinogo vyahambwemwo abantu mu 1972. Hari kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2022 mukakaro umwaka wa 2021. Nowe Irankunda aratubwira idonido. Umurwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira watunganije inama ku bakozi bo mu nzego zitandukanye mu kubamenyesha igikorwa cimirijwe gukorwa cyo kurondera ibinogo vyahambwemwo abantu mu 1972 hano mu gisagara ca Bujumbura. Hari kuri uwa kane igenekerezo rya 2022 mukakaro umwaka wa 2021. Urongoye umurwi CVR Pierre Claver Ndayicari yerekanye igikorwa kimaze gukorwa, aho yerekanye mu ntara zitandukanye abamaze gutorwa. Tumukurikirane. Mu gutangura rino jambo twagomba tubanze kandi dushime ikaze mwatwakiranye muri ino ngoro y'amanama kugira ngo tuganire ibikorwa n'ubutumwa umurwi CVR washinzwe n'inzego z'igihugu. Nk'uko mubizi, umurwi CVR umaze igihe utohoza ingene agateka kazina muntu kahungabanye mu mwaka w'1972. Tumaze iminsi itari mike dukorera mu ntara z'igihugu. Twahereye Ikarusi ku mutumba Bukirasazi muri komine Shombo, tuhakura ibisigarira by'abantu bishwe 7,348. Igitega muri komine Giheta ahitwa Mashitsi twahakuye 751. Ahitwa Kuruzi Nyambeho twahakuye 404. Ahitwa Nyabunyuvu twahakuye 902. Ayo n'amagufa harugwa. Aha nituvuga abatawe mu ishamba tutabonye, nituvuga abatawe mu nzuzi. Mu bumanuko bw'igihugu aho umurwi CVR umaze gukorera mu Rumonge n'Inyanzarake, tumaze kwatora ibisigarira by'abishwe 1435. Twarakoreye muri komine zose za Makamba, twarakoreye Ibururi. Abishwe batowe ibisigarira birababa 3,008. Ariko nk'uko umurwi CVR wamubishikiriza abarundi n'amakungu,
harabishwe benshi basambukiye mu mashamba, abandi batawe mu nzuzi, hariho n'ibinogo byinshi umugwi utaratora kuko ababizi batinya canke batifuza kubitwereka. Banyakubahwa mwese, mu minsi heze naho mwaravyumvise duheruka mu ntara ya Muyinga aho twashoboye kwegeranya ibisigarira by'abishwe 452. Mu Kirundo habonetse abarenga 157. Mu majambo make turamaze kuronka amakuru ku byabaye muri izo ntara, ahatari hake ku vyerekeye yitwa ry'abantu isinzi bahitanywe n'ugwimo rw'agahomerabunwa rwatanguye itariki 29 ndamukiza 1972. Ngo igituma bagira bakorere mu gisagara ca Bujumbura ngo nuko ari ku ntimatima yaho ingingo zafatirwa zo gukora iryo bara. Musubire kandi mu mukurikirane. Uno munsi uri hejuru umugwi CVR waramutse uganira n'inzego zirongoye igisagara ca Bujumbura kugira turabire hamwe ingene twotohoza ukuri ku mabi yahekuye imiryango mu 1972 hano mu gisagara ca Bujumbura. Bujumbura murabizi mwese cari igisagara gikuru cy'igihugu. Aha rero nta nkeka dushikiriye ku ntimatima yaho ingingo zafatigwa kera mu gihe c'ugwimo rwahekuye Uburundi. Dushitse hano mu gisagara ca Bujumbura ahahoze ari umugwa mukuru w'igihugu nk'uko nyakubahwa arongoye igisagara yabivuze, ngo mudufashe kurondera abaduha idonido ry'inkomoko y'akabi n'akabibi kabaye ico gihe ntavuze niyo kazananye. Yarangije amenyesha ko ico gikorwa kizotangura ku mugaragaro kwa kabiri igenekerezo rya 27 mu kakaro umwaka w'2021. Ngo abarundi ba mu makungu barateye intambwe ya mbere mu gushira umugambi wa leta mvyeyi leta nkozi mu kivugo bise uruhara rw'abarundi bo mu mahanga mu gushira mu ngiro umugambi wa leta mu iterambere ry'igihugu. Sofoni hicu Burundi aratubwira idonido. Abarundi baba mu mahanga batinya kuza gukorera imirimo yabo mu gihugu bahamagarirwa kwishikira ku kivi kugira bibonere ko ibintu vyifashe. Sonia Ines Niyubahwe avugira ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu akaba amenyesha ko abarundi ba mu makungu boroherezwa mu bijanye no kuriha amakori mu gihe bazanye imitahe yabo mu Burundi. Abarundi baba mu makungu bagitinya kuza gukorera mu gihugu cy'u Burundi kubera imvo zitandukanye. Nibaza yuko nyine ari bwa bwoba buva ngira ngo kutabaza cyangwa kudahanuza cyangwa kutamenya ibiba biriko birabera mu gihugu naho ibintu babigeze. Kuko nk'ubu unya uko igihugu cy'u Burundi kimeze biragaragara ko ari igihe ciza cyane cyo kuza gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Turavye tugerageje kuraba ku mpande zose duhere ku mutekano n'amahoro. Murabona neza ko igihugu cy'u Burundi gitsimbatayemwe umutekano, gitsimbatayemwe amahoro. Abantu bose barishira bakizana, uraviburaru kukaje burengero, urajiburaru kukaja umanuko, wavibuseruko kukaje burengero, ukaje hagati mu gihugu nta bwoba, umutekano urahari ari mu gitondo cyane ku mugoroba. Ico rero ni ikintu cyategezwe kubanza gutuma abarundi bashira mu mutima mu nda bagaheza bakaza gukorera imigambi yabo mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi nuko abarundi b'amakungu ngira ntavyo bamenye, hariho ukoroherezwa kwashizweho kugira ngo abarundi b'amakungu bashobore kuza byoroshe kugira imigambi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Muri ivyo harimo koroherezwa mu bijanye no gutanga amakori. Abarundi b'amakungu turafise hariho ingingo zafashwe zo kubijanye n'amakori kugira ngo bashobore koroherezwa, maze umuntu wese aje kugira umugambi mu gihugu cy'u Burundi asange bimworoheye atantambamye. Rero aho twagira tugira ko nakamo tubahamagarira n'abatarabimenya bamenye ko ivyerekeye amakori
byorohejwe cyane, hari ingingo zafashwe zituma boroherezwa mu by'amakori, bace bahaboneraho n'akaryo ko kuza babibwire mbere n'abatari babizi nabo nyene babwe ku gihe cyo kuza gukora imigambi mu gihugu cy'u Burundi ari uno munsi sejo n'uno munsi bazi bakora imigambi. Sonia Ines Niyubahwe akaba kandi yongeye kumenyesha ko hari abarundi baba mu makungu bamaze kubimboneza mu kubaka ibitaro n'amashure mu gihugu cy'u Burundi. Hari abarundi bamaze gutera intambwe yo gushira mu ngiro umugambi w'iterambere w'igihugu. Hariho nk'abarundi bamaze kubaka ibitaro, nabahaye akarorero k'ibitaro vy'Ikigutu. Muhava mumbaza muti none ko uwo mugambi watanguye mu 2018 mushatse kuvuga yuko abarundi bijya bitaro byubatswe mu 2018 uko biri kose bivanye naho byubakiwe, murabona yuko hari abarundi bafise umutima wo gukora imigambi y'iterambere mu gihugu cabibarutse. Hariho n'abandi barundi bashoboye kubaka inyubakwa z'amasomero, amashure, ni amaja kuw'interekwa ahanyene uriko uraduga hariya kuw'interekwa. Hariho abarundi bashoboye kubaka amashure kugira ngo abanyeshuri bashobore kwigiramwo. Iyo nibo mu migambi abarundi baba mu makungu bakora mu kugira ngo bashire mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bukaba bwarateguye ko buri mwaka haba indwi yahariwe abarundi baba mu makungu, hakaba kandi n'ibikorwa byo kwegeranya abarundi iyo basanzwe baba. Ibi bigakorwa n'ababa barongoye ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu byo hanze. Abanyagihugu babonye abishwe naho bahambwe basabwa kutagira ubwoba mu gutanga ayo makuru kugira ngo ukuri kuje ahabona. Aho ni mu gihe umurwi CVR uzoba utanguye gukora igikorwa cyo kurondera ibinogo vyahambwemwo abafuye mu 1972 aho bukera igenekerezo rya 27 mukakaro umwaka wa 2021. N'ubundi Sofoni hicu Burundi aratubwira idonido. Mbega mu gisagara ca Bujumbura hoba hariho ibinogo vyahambwemwo abantu ikivunga mu rw'imogo mu mwaka w'1972. Ngiki ikibazo cyabagijwe na Petero Claver Ndayicariye arongoye umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira CVR mu nama yakoze n'abarongoye abandi mu gisagara ca Bujumbura kuri wa 22 mukakaro umwaka wa 2021. Muri iyi nama hakaba habaye kubaza ibibazo no guhanahana ivyiyumviro vyotuma ukuri kuja habona na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yacu. Abafashe ijambo bakaba basavye ko abenegihugu bogirishwa inama imbere yuko umugwi CVR utangura ibikorwa vyawo mu gisagara ca Bujumbura. Niyubahwe Marie Magi umwe mu babuze umuvyeyi wiwe mu 1972 yashimye iki gikorwa cy'umugwi CVR. Icyo nashatse gushima ndashimiye CVR naraba n'umugabo tukaye navuze ati ivyo biriko biraba ndavuga ati ngo ndavuga ati nonuma gute wega ntuwababaye kinarabaye. Ivyo bintu byaranezereye cyane kuko mubona muri ko murahoza imitima mba igihugu kikamenya abantu bababaye. Ndavuga ati nukuri ibi bintu ubu utashikiriwe warashikiriwe ni ibintu bikomeye cyane kuguma wumva umuntu yarapfuye utaziyo yaroye utigeze wumva n'ingene byagenze, urumva ko hagumaho kakazikira usanga abantu mu ivyo bintu usanga ari ntagondwa badahanurwa kuko usanga no ku kazi aho bajejwe ari abanyamacakumi kavuga ati genda umuhutu akavuga ati genda umuhutu singene ko umututsi kandi umuri kuratoteza siwe yabikugiriye. Ababikoze bari abantu bakuze cyane bazwi ku nzego z'igisirikare. Nibaza mbere burya ko mwodo mu rutoke ku gisirikare ntimuze muravuga ngo mukuru w'igihugu igisirikare je umuprere wanje nari umwana yatwawe n'ijipe y'igisirikare bamukuye mu biro baramujana baza kumwica ntituzi ngo yapfiriye Igitega mwabijya byose mwerekanye nabo mavuga ati none ntaho batoye bekiye kuko yaragicumbagira. Rero ugiye mu ntara ntawe uzokubwira ngo bamuhambye ngaho, baragerageza uburyo bwose kugira babirukane mu makwe y'igihugu bamukuye mu biro bamujana handi kumwicirayo. Rero kugira mwinjire mu gisagara nico ndumvye kubabarira, gerageza murabe hariho de reference abantu bitanze nka niba yaranditse igitabo murabe abandi baba mu gisagara n'abahemberwa mu gisagara mubegerereza nkete zirakomeye mubegere mubabazi barababaye
hanyuma n'ikindi kugira imiti mihore muriko muragira de reparation muregeranya abo bantu bababaye mubagisha amaseminere bavavana n'ivyumviro bibi kugira bubake ico gihugu gishasha ntavuze ati nukuri muravuga muratombora neza timvo yo kugira ibi bintu nuguhana aba inkozi z'ikibi nukugira inkozi z'ikibi zikosowe nukugira ngo ababuze bahozwe bugi igihugu ntico bishobora ni ibintu bikomeye cyane nico bishobora none izo nkozi z'ikibi atari bajya mwagiye murabona umwe yiyerekana murashikira igisirikare burya cyane cyasohora amabrende cyangwa gisohore ajya amapika ataba dafise inzego zikomakomeye zabikora ziplanifya ibiriko biraba kugira uwo ari we wese ateye imbere bamwice n'abana biwe twarabaye igihe kigoye kuko mama yaragiye aza kuraba kuri konti amaze kubona ko papa bamujanye sanga atakiriko ku buzima bwacu bwaratugomye dusiganye mama yaramenye kubaho nabo yarabayeho niveau intellectuel yaciye igira kare nagiye ngiye muri CVR ariko ico gituma nababwiye ati mureme mu mutima yagiye ndi CVR ntoye konkuru nari nkiri CVR ningene nashitse ningene niyandikisha ntiyasinse nabonye umugengaza ariko ndazi ko twadufise abakuru bacu bamwe barahunze hanze bari biga kuri Sainte Esprit aho kiri baragiye barahunga kuko bamwe bahungishwa n'abapatiri kuko bavuga ati so papa wanyu bamaze kumwica bamuje rero ivyo nukuri ndabivuze ndababwira umuco wabibayemo by'ukuri mwegeranye hakura bababaye mubagisha amaseminere kuko mumwagisha abaseminere yo kubahumuriza bizofasha kurusha Pierre Claver ndayicariye akaba hamagarira abari mu gisagara cya Bujumbura kudatinya kuvuga ivyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 na cyane cyane mu kudoma urutoke ku bibanza vyoba vyahambwemwo abantu ikivunga. Abarundi baba mu mahanga bazi canke babonye ivyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 nabo yabasavye kwandika makete avuga ivyo babonye uzo kwandika wese agasaba kuzotanga umwidondoro wiwe na nimero ya telefone kugira umurwi CVR uzomenye ko ubutumwa bwarungitswe atari gihuha. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru kuva ku ntango kugera kuhereza ryayo muryoherwe mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha.